Yes, kamfatiye umwanya nshimire wowe ubutagenda uhema gukurikirana gahunda zitandukanye tuba tugenda tukugezaho 5 kuri 5 ariko twibanda ku makuru agiye atandukanye cyane cyane avugwa hano mu Rwanda. Tukaba tugarutse rero ku makuru atandukanye tujye kugenda tukugezaho avuga cyane cyane ku ngabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro cyane cyane zibarizwa muri Central Africa mu magambo ahinnye akaba ari byo twita aho zagiye gucungira umutekano abaturage b'icyo gihugu. Kuki ingabo z'u Rwanda arizo ziri kwibasirwa n'inyeshamba by'umwihariko ibi biri guterwa n'iki? Ibyo tugiye kugenda dusobanukirwa 5 kuri 5 ariko nkwibutsa ko tukugeza amakuru menshi atandukanye, ubumenyi, siporo, imyidagaduro, imyororokere ndetse n'ibindi. Kubana natwe rero bikaba ari ibintu byoroshye cyane, kanda subscribe ni kuri buto mutuku ukanda no kunzogera ubundi tujye tubana 5 kuri 5. Rero fata umwanya nongere nguhe ikaze kandi mwifurize kugubwa neza ukomeza kubana natwe. Guverinoma y'u Rwanda yohereje ingabo zagiye gufasha izindi guhangana niza François Bozize wabaye perezida wa Repubulika wa Central Africa ziri mu mutwe witwa CAR mu magambo ahinnye. Ibiro bya Minisiteri y'Ingabo byatangaje ko usibye no gushigikira izari zisanzwe ziba muri CAR, ingabo z'u Rwanda zizatanga umusanzu mu kurinda umutekano mu matora ateganyijwe ku tariki ya 27 Ukuboza 2020 nyuma y'amasezerano y'amahoro iki gihugu cyasinyanye n'imitwe yitwaje intwaro 14. Nkuko BBC yabitangaje kuri tariki ya 19 Ukuboza 2020, guverinoma ya CAR ishinja Bozize gushaka guhirika ubutegetsi abifashijwemo n'imitwe yitwaje intwaro imushigikiye. Ibi ariko umuvugizi we Christian Gwenebem arabihakana yivuye inyuma. Ingabo z'u Rwanda ziri kwisabirwa by'umwihariko ziri muri byo bikorwa ko zishobora kurinda umutekano, ziri kubisabirwa noneho apana kugenda arizo zisa nkaho arizo zijyanye. Hari mu kiganiro cyari kigamije kubwira abanyarwanda uko igihugu cyifashe kuri uyu wa 21 Ukuboza 2020, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko hari inyeshamba zivuye mu kindi gihugu ariko z'abanya Central Africa zigaba ibitero ku ngabo za leta no ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro ariko z'igisirikare cy'u Rwanda RDF by'umwihariko. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari ibitero by'inyeshamba ariko igipimo ari ingabo zacu ziri muri CAR mu butumwa bw'amahoro igendera ku mateka y'ingabo zabanjeyo zitwaye neza cyangwa se uko zitwaye. Kujyayo ni ukujya kongerera ingufu izari zisanzwe ziri mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa. Umuyobozi avuga ko uretse gukumira kwibasirwa kwa RDF muri CAR ari nako kongera ingufu ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro hagamijwe kurinda umutekano kugira ngo hakumirwe inyeshamba zigamije kubangamira amatora yitezwe kuwa 27 Ukuboza 2020. Hari n'izindi mpungenge rero ko polisi y'u Rwanda nayo ishobora kugabwaho ibitero muri CAR, nayo ikaba iri mu bintu biri muri riske muri kiriya gihugu cya Central Africa. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko n'abapolisi b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro muri CAR bashobora kugabwaho ibitero kuko barinze abakuwe mu byabo ngo aba nabo bashobora kwibasirwa n'izi nyeshamba cyane ko zisanzwe zishinga cyangwa se inshingano zaza ari guteza umutekano muke no gutuma amatora atava. Aba bapolisi b'u Rwanda rero akaba aribo barinze abaturage bakuye mu byabo n'intambara iri kubera muri Central Africa, akaba ari nayo mpamvu bakomeje kugenda bibasirwa n'izi nyeshamba. Polisi n'ingabo z'u Rwanda byakunze kugaragara za imyitwarire myiza mu kurinda umutekano w'abayobozi ba CAR. Benshi muri aba bagize bambikwa imidari mu bihe bitandukanye. Kuba inyeshamba za kwibasira RDF n'abapolisi byaba
ari ugushaka gukomeza guca intege ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro kugira ngo bange kurinda amatora maze ubundi atazaba. Ni mu gihe Perezida Kagame we asanga ari ngombwa ko amatora aba kugira ngo igihugu kigire ubushobozi buhamye. Tukaba rero dukomeje gukurikirana iyi nkuru hano kuri gatanu, aho tuzagenda tubagezaho amwe mu makuru azagenda avugwa muri Centrafrica, nuko imirwano ikomeje kwibasirwa cyangwa se ikomeje kugenda igenda, nuko amatora azagenda yose tukaba tuzabigezaho byose hano kuri iyi shene yacu gatanu kuri gatanu. Wowe udukurikirana rero katunyarukire no mu yandi makuru, ngendagaruka gatanu kuri gatanu mbagezaho update nyinshi ziba zitandukanye. Kubana natwe ni ingenzi cyane, kandi subscribe ubundi ujye ubana natwe, kandi munyarukire mu makuru atandukanye. Ndagaruka ku zindi update zitandukanye. Bararahiye n'umuhango wayobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiranye uwo muhango. Ahari umugore y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, Perezida Evariste Ndayishimiye yarazindukiye kwakira indahiro z'abagize sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro bemejwe mu ndwi iheze n'inama nkenguzamateka ibisabwe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Abagize urwo rwego n'abashinga amateka hatibagiwe umushikiranganji wa mbere Alengiyome Bunyoni bari bahashitse nabo nyene. Ku rugero rwa Valentin Bagorikunda roye kuramutsa wa sentare yubahiriza ibwirizwa bitwara yandi mu gihugu, abandi bacamanza batandatu bagize urwo rwego nabo nyene barahiye kutazomena ibanga. Devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le président de la République et le peuple burundais, moi, agira ati imbere y'Imana isumba byose, umukuru w'igihugu n'abarundi bose, jewe Bagorikunda Valentin, umukuru wa sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro, niyemeje kubahiriza ubwirizwa nshingiro n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, kurangura ivyo njejwe mu bwizigirwa ntahengamye no mu bwigenge, kugumya ibanga ry'ibiva mu mwihwezo w'imanza n'ukwitwara buri gihe mu cubahiro. Umurwi mushasha w'abagize sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro ntushimagizwa na bose, na cane awugaya bakaba bafatira ku mukuru wabo yigeze kumushikiriza amanza kizigenza wa Republika. Umunyamategeko Janvier Bigirimana arongoye Tournon la Page Burundi agira ati twibaza yuko hoba hari ikigiye guhinduka, twibaza ko zoba ari nk'indoto. Umugabo witwa Valentin Bagorikunda ni umuntu yabonetse cyane ku butegetsi bwa Nkurunziza, nk'umuntu akorera cyane umugambi CNDD-FDD, nk'umuntu yitanga mu kugira ngo ashimishe nyamugambwe mu CNDD-FDD aho gukorera amategeko no gukorera igihugu. Ivyo vyabonetse cyane mu itotezwa ubutungane bwagiriye abantu bamwe cyane bari batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Twovuga nk'abantu bahanira agateka kazi n'umuntu bari mu migambwe ya politiki itavuga rumwe na CNDD-FDD. Abo cyane dufatiye nko ku matohozwa n'imigwi y'amatohoza yagira ashigwaho muri 2015 n'inyuma yaho. Bigirimana yibutsa ko isentare ya rwego rukomeye cyane mu gihugu, cyane iyo hadutse injyane mu vya politike, n'urwego ruba ruhambaye cyane kuko hari igihe rutegerezwa guca imanza zikomakomeye, nk'iyo harabitwaye bavuga yuko amatora yibwe, nk'iyo harabitwaye bavuga yuko ibwirizwa shingiro ryaho nyanzwe n'ibindi. Novuga rero yuko dusubiye inyuma, kandi nta n'ukundi vyari kugenda. Umugambwe CNDD-FDD n'umugambwe uzi gutora abantu mwe nabo, cyane ko umugambwe uzi kwikumira ko ibintu byose. Sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro igizwe n'abacamanza indwi, umukuru wayo n'icegera ciwe, abacamanza batatu barimo umukenyezi bazosasa nk'abamaho n'abandi babiri bazosasa nk'abatamaho. Ibitigiri vyarubahirije ubwoko nk'uko amasezerano y'Arusha hamwe n'ubwirizwa nshingiro nyene bibisaba. Bane mu bayigize n'abahutu mu gihe batatari abatutsi. Eloge Wirikaneza, Ijwi ry'Amerika.